ntihakagire umuntu muri mwebwe agira une haute opinion de lui-même, kuko iyo umuntu yiyemera bimugora kwakira iciyumviro c'Imana kuko arakigaya. Pawulo rero muri exhortation aravuga ati ntibishoboka ko muba renouvelé aussi longtemps mwiyemera. Ibi yarabivuga muri contexte y'Abagiriki n'Abagiriki n'Abaroma, kuko bari bafise abafilozofe benshi, bakaba bafise amateori bemera, rimwe ubutumwa bwiza bukanka ko bupenetra muri bo, kuko bari bazi ko bo bafise amareference par excellence meza kurusha ubutumwa bw'Abayuda. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo bamwe barondeye ubwenge, abandi barondera ibitangaza, ariko Imana yashimye gukirisha isi ubusazi bw'umusaraba. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo Imana iconfonde les sages. Imana ntiyashimye kuboneka muri demonstration na puissance, ariko Imana yaciye mu bintu bikengeretse kugira ngo uwironderera mu biri excellent ayibure, ariko uwibonera mu bisuzuguritse abe gusa ari umuntu yahishuriwe. Nico gituma na Yesu yavuze ngo ndaje ndabarungikiye umuntu azovuga, ababona ntibazosubira kubona, nabumva ntibazosubira kumva. Hariho imyaka y'igihe ca Yesu Imana yatanga message ifise intention yuko abantu batayumva, kuko incredulité yabo no gukomantara ko ari abadisqualifia ku cimviro c'Imana. Imana ikavuga ati nzozana abantu hagati yanyu bazovuga ntimuzokumva. Iyo wiyemera, iyo uzi kuzi, iyo ica abantu bakuvuga ko cadugije agatuza kawe cane, ugashika ahantu wumva yuko utagikeneye gufashwa canke kwigishwa, hariho ivy'Imana yokubwira bitumbere kuguhindura ukabihojeta, kuko uvuga ngo ivyo ni ivy'abana. Nico gituma hariho n'ibikorwa mu rushengero muzobona abantu badakora, kandi nico gituma no mu rushengero muzobona hariho kategori y'abantu batitaba imihamagaro. Nuko defa opinion bifiseko ibagira bagararije ku cimviro c'Imana. Rero Pawulo atumeta en garde contre opinion twifiseko, uko twibona.